Turabifuriza ijoro ryiza abanywanyi b'ibiganiro byacu mwese aho muherereye. Turagarutse mu idonido ry'amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta akomeza kugenda aragaruka aranavuga ku bikomeje kugenda biravugwa cyane cyane muri politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turabaha ikaze rero muri rino joro ryo kuri uyu wa kabiri, turi kwigenekerezo ry'icumi ukwezi n'ukw'icenda umwaka w'2024. Turabaha ikaze ngaho kuri ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV, imboneshakure imerudende ibandanya by'umwihariko kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta, amakuru adafise ivumbi na gatoya. Tugiye kwibanda rero ku ngingo nkuru zikomeje kugenda azikurikira. Amakuru yihuta cyane, amakuru adafise ivumbi, ariko kandi amakuru by'umwihariko ariko aragenda aratera ubwoba abatari bakeya, akomeje kugenda aradusumira by'umwihariko muri uno mwanya aturuka nga muri kino gihugu cy'u Burundi. Aka kanya by'umwihariko duhejeje kwakira inkuru mbi cyane kuri Denise Bucumi, inkuru nziza. Iyi nkuru irashitse nk'uko imaze kugenda iradusumira. Umwe mu bakora akazi kiwe rero ko mu rugo iwe nyine ahejeje kuturungikira amakuru adafise ivumbi na gato, yaruko hari ku isaha 12 rero z'umugoroba aribwo rero Denise Bucumi, inkuru nziza, yahejeje gukoroka ku maesikariye, kuvuga ngo ubwo rero akaba atariko aravuga ndetse no guhema ngo ntibiriko birashoboka. Amatwi kandi arakomeza aradusumira yuko by'umwihariko ibintu bikomeje kugenda birakomera, ko ndetse Keri inkuru nziza akaba umuhungu wiwe nyine, akaba n'umuhungu w'umuhisi Petero inkuru nziza yaciye ahamagazwa, ndetse akaba yahejeje gushika by'umwihariko ahagera, ndetse aza no kugenda arategeka ibintu bikomakomeye cyane. N'amakuru yihuta cyane ndetse adafise ivumbi akomeje kugenda by'umwihariko arahangayikisha abatari bakeya. Amasanamu ariko aranyuranyuranamo araherekanwa ku mbuga ngurukana bumenyi, cyane cyane abakunzi b'uyu Pastor Denise Bucumi inkuru nziza, asanzwe ari umwe mu babyeyi bakomakomeye canke azwi ku mazina ya Mama Buntu. Yarahoze ari umutambukanyi wa nyakwigendera Petero inkuru nziza, yarahoze atwara igihugu cy'u Burundi. Bakomeje kugenda bagaragaza neza ko bababajwe n'iyi nkuru y'akababaro. Bakomeje kugenda bavuga ko rero by'umwihariko bifuza yuko Imana yomukiza, mu gihe ari umwe mu bantu b'ababyeyi beza bivuga ko yoba yarafashije abatari bakeya ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ndetse hari bamwe bagiye bagaruka ku mutima we mwiza cyane, maze bavuga ko rero bagiye gutangura kuba bomusengera. Turagaruka kandi ku yandi makuru akomeye cyane akomeje kugenda aragarukwa ngaha mu gihugu cacu cy'u Burundi, ahakomeje kugenda hagaragara amakuru akomakomeye nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Hari bamwe rero by'umwihariko bakomeza kugenda bagaragara, ndetse by'umwihariko basaba yuko by'umwihariko bohabwa by'umwihariko imishahara yabo. Reka tuze kubabwira ko rero ngaha mu Burundi, intara ya Bubanza, komine Mpanda, ukutihanganirana rero mu bya politike, ingoro rero y'umugambwe Sawanya Frodebu yaraye ihomowe mu buryo bukomakomeye cyane nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Uyu mugambwe rero utavuga rumwe na leta ngaha mu gihugu cy'u Burundi, uzwi ku mazina ya Sawanya Frodebu, rero waje kugenda wiyamiriza uvuga ko uri kurahura n'ibibazo bikomakomeye cyane ndetse n'akamaramaza muri bino bihe bidasanzwe biriko birategurwamo amatora. Mu biganiro twabandanyije kubashikiriza byatambutse, twagarutse rero kuri bimwe mu bitekerezo n'ibyifuzo byamwe mu barongoye imigambwe igiye itandukanye, harimo nka Sene ndetse na Sawanya Frodebu, by'umwihariko nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Bakomeje kugenda bavuga ko rero bariko barakorerwa ibintu bitari byiza, by'umwihariko n'abarongoye ubutegetsi bagizwe na CNDD-FDD ndetse n'imbonerakure, ndetse bakaba bagaragaza neza uko ukwibonekeza k'ubusuma mu matora kwatanguye kugenda kurigaragaza. Burundi, intara ya Kirundo barasaba gutunganirizwa, by'umwihariko bagahabwa amahera yabo bamaze imisi barakorera. Abo ni abakozi bashika kwijana rero bagizwe n'abafundi bubaka by'umwihariko Machos, ndetse n'abafasha babo Airdes Machos, bahora bubaka ibitaro by'akarere ka Vumbi, ibitaro biriko rero byubakwa muri komine Ntega nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Barakomeza kugenda batabaza bavuga ko rero batari bohabwa agashimwe kabo nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Mu nyuma y'uko kandi ikimenyesha makuru cyandikirwa mu gihugu cy'Ubufaransa ku mugabane w'Uburaya, ariko gikunze kugenda kiragaruka cyane cyane nko ku nkuru za politike by'umwihariko ku bihugu byano ku mugabane wa Afrika, cizwe ku mazina ya African Intelligence, cyamaze kugenda kiratangaza neza yuko cyoba cyararungurutse kikamenya amakuru y'ibanga avuga yuko by'umwihariko hoba hagiye gutanguza umugambi ukomakomeye cyane wo guhiga aba FDLR nk'uko byariko biratangazwa.
Amakuru yihuta, amakuru adafise ivumbi na gatoya aragaragaza yuko by'umwihariko iki gikorwa cyoba kiriko akaba ari na bimwe mu bintu byaje kugenda biratangazwa na Bwana Patrick Muyaya asanzwe ari umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, akaba minisitiri w'itumanaho ndetse n'itangazamakuru, akaba yaje kugenda arabivuga ndetse aranabitangaza muri rusange. Turabahaye ikaze mwese rero by'umwihariko abanywanyi b'ibiganiro byacu amuherereye hose mu bice bigiye bitandukanye, reka twizere ko mumeze neza kandi tubahe ikaze by'umwihariko muri uno mugoroba. Abatwumviriza muherereye by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, mwese turabifuriza kumererwa neza, turabifuriza amahoro y'Imana cyane. Abatwumviriza bari mu bice bigiye bitandukanye mwese, reka mbasabe niba rugambye usanga hari kuri nomboresha kure yacu ari nayo ya Burundi News TV rero nkwibutse ngusabe pyonde ko ahanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu mu buryo bworoshe, ubundi utange igitekerezo, amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe muri rusange. Amakuru yacu rero reka tuyatangurire by'umwihariko ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Uyu mugoroba by'umwihariko uyu mugoroba abo kuri uyu wa kabiri kwigenekerezo ry'icumi ukwezi no kw'icenda umwaka wa 2024 dojeje kwakira amakuru mabi cyane, amakuru ateye agahinda, amakuru yaje kugenda arariza abantu bose cyane. Aka kanya inkuru mbi cyane idushikiye muri uno mwanya iturutse mu rugo kwa Denise Bucumi Nkurunziza, ngira ngo muramuzi cyane, numwe mu ba pastor bakomakomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, akaba asanzwe nafise ishengero y'akataraboneka izwi nka Église des Roches. Ikirenze kuri ico kandi yahoze ari umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nyiricubahiro Petero Nkurunziza, akaba muhisi nyine Petero Nkurunziza akaba yaramaze kugenda yitaba umuremyi. Inkuru by'umwihariko idushitseho nuko muri kano kanya umwe mu bakozi biwe bo mu rugo ahejeje kuturungikira amakuru adafise ivumbi na gatoya, amakuru yihuta. Atubwiye yuko kandi hafi ku isaha 12 z'umugoroba mu kanya nyine ku isaha 12 z'umugoroba aribwo Denise Bucumi Nkurunziza rero yahejeje gukoroka rero ku maesikariye, kuvuga ngo ubwo rero akaba atariko aravuga ndetse no guhema ngo ntibiriko birashoboka bina gatoya. Abatwi kandi aradusumira yuko nyine Keri Nkurunziza akaba asanzwe ari umuhungu wiwe asanzwe anabarizwa mu gisirikare c'u Burundi, yaciye rero ahamagazwa ndetse ko rero yahejeje gushika, akaba yaciye anategeka yuko rero Denise Bucumi Nkurunziza rero ajya kuvurirwa hanze y'igihugu nk'uko biriko biratangazwa. Bamwe mu babanyi biwe by'umwihariko bavuga ko rero imiduga y'abategetsi bakomakomeye cyane harimo n'umukuru w'igihugu by'umwihariko bamaze gushika mu minota mikeya cyane iheze, bafatiye rero ku kugene byifashe mu rugo kwa Denise Bucumi Nkurunziza. Ngo biraboneka yuko rero hoba hari ikintu kibi cyane gihejeje kuba, ndetse ko rero amagara y'uwo mukenyezi ageramiwe cyane. Hari kandi n'abatanguye gukeka yuko rero yoba yashizemo inkwemu Denise Nkurunziza kandi waherukaga kuva muri Kira Hospital mu ndwi iheze, aho rero yari yarafashwe n'ubugwayi bukomakomeye cyane mu by'ukuri butigeze buratangazwa, ndetse by'umwihariko bamwe bakaba baragiye bavuga ko yoba ari imizimu ya Petero Nkurunziza iriko iramusara cyangwa isinikira mu byukira, na cyane yuko by'umwihariko bivuga ko uyu mugabo nawe yoba yarapfuye mu buryo budasobanutse. N'ubu ngubu rero bemeza ko yoba ariyo iri kugenda imukoroye, ndetse na cyane ko bamwe mu bajyango biwe bemeza ko ngo umuzimu wa Nkurunziza Petero irahuza atwaye igihugu cy'u Burundi wavuze ko rero nadashira rero ukuri ahabona ku bijyanye n'urupfu rwiwe rero ngo ko azomugandagura. Ese koko Denise Nkurunziza yoba apfuye nk'uko rero biriko biratangazwa ndetse biriko biranyuranyanwamo ku mbuga ngurukana bumenyi? Yoba yaguye rero se muri koma canke arembye cyane agiye guca ajyanwa rero kuvurirwa mu makungu? Turiko rero turarondera Naome Nkurunziza umwegeme wiwe kugira ngo atubwire uko byifashe, turabibashitsaho rero mu makuru yacu aza akurikira. Mwe mukomeze kugenda murabana natwe gatanu kuri gatanu ngaha kuri nombonesha kure yacu ya Burundi News TV. Reka twerekeze kuri andi makuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, aho akomeje kugenda hagaragara ukwibonekeza by'umwihariko gukomakomeye cyane, ndetse by'umwihariko n'imyiyenzo iriko irakogwa n'ababarizwa muri CNDD-FDD.
umugambwe Sahwanya Frodebu rero usanzwe by'umwihariko warashinzwe n'uwarongoye igihugu cy'u Burundi bwa mbere rero by'umwihariko Melchior Ndadaye nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa ukomeje kugenda wiyamiriza akaga ndetse n'akangaratete uri kugenda urahura nako muri rusange. Mu minsi iheze rero by'umwihariko hari bamwe bagiye baratangaza ndetse bagaragaza neza yuko by'umwihariko uyu mugwi rero utavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa n'uri ku butegetsi bakomezaga kugenda bagaragaza ndetse banerekana neza yuko bakomeje kugenda barahura n'akaga. Mu nyuma kandi bakomeza baravuga ko rero amabendera y'uyu mugambwe akomeje kugenda aranyuruzwa mu buryo budasobanutse. Amafoto cyangwa amasanamu ariko aranyuranyuranamo ku mbuga ngurukanabumenyi nanjye ndimo ndareba ahangaha arerekana imwe mu ngoro z'uyu mugambwe zaje kugenda zirasamburwa ku buryo bukomakomeye cyane, zagiye zirasenywa zirahirikwa ndetse zikaba by'umwihariko bigoye yuko zokongera kuba zonasanwa. Ibi ngibi byabereye rero ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi ni mu ntara ya Bubanza muri komine Mpanda. Ukutihanganirana rero mu bya politike, ingoro rero y'umugambwe Sahwanya Frodebu yaraye ibonowe nk'uko biriko biratangazwa ndetse binagaragara ku masanamu ariko aribonekeza ngaha ndetse no ku mbuga ngurukana bumenyi. Ingoro rero y'uyu mugambwe Sahwanya Frodebu ku rwego rwa zone Butanuka yaraye ibonowe mu ijoro ryakeye rero nk'uko biriko biratangazwa. Aya makuru akaba yadushitseho muri uno mwanya. Ni ingoro rero yaje kugenda by'umwihariko ihura n'akaga gakomakomeye cyane ku igenekerezo ry'icenda by'umwihariko kwezi no kw'icenda umwaka wa 2024 n'abantu batigeze baramenyekana. Iyo ngoro kandi yabonowe mu gihe rero abanywanyi b'uwo mugambwe bariko rero bitegura ibirori byo kuyinjira ku mugaragaro rero ku munsi wa gatandatu ku igenekerezo rya 14 ukwezi kw'icenda umwaka wa 2024. Naho rero abayibomoye by'umwihariko batari bamenyekanya amasoko yacu, aho rero muri iyo zone atumenyesha ko hikekwa ko urwaba rugwarukwa rw'imbonerakure ruhurikiye rero mu mugambwe CNDD-FDD kuko rero hasanzwe harangwa icuka cibi cyane by'umwihariko hagati y'izo mbonerakure ndetse n'abandi baturuka mu yindi migambwe ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Reka mwibutse yuko kandi muri kino gihe himirijwe amatora mu gihugu cy'u Burundi, umugambwe Sahwanya Frodebu utorohewe rero kuko aho ingoro zo mugambwe zitabonowe by'umwihariko amabendera y'umugambwe aguma asahugwa mu mihingo igiye itandukanye. Hari amakuru akomeza kugenda avuga ko rero by'umwihariko niyo bari baratanga n'ibirego nta kintu na gitoya bashobora kuba bofashwa cyangwa se by'umwihariko ngo leta ibashe kuba yokora amatohoza. Ibiriko rero biriko byose bigenda bishyirwa ku mutwe w'imbonerakure, aho imbonerakure zikomeje kugenda zibonekeza mu bikorwa biriko birabangamira abanyagihugu. Hari bamwe rero bakomeza kugenda bavuga ko rero mu gihe izi mbonerakure zirakomeza kugenda zirakora ibintu nk'ibi ngibi ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi bishobora kuzatuma nyir'icubahiro Evariste Ndayishimiye atongera kuba yoronka by'umwihariko amahirwe yo kuba yotsindira ikibanza cyo gutwara igihugu c'u Burundi mu matora yimirije. Ariko kandi harakomeza kugenda hibonekeza n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye, abanyagihugu benshi batajya umunwa mu kuvuga ko rero uyu mutegetsi yakabaye ava ku butegetsi byanze bikunze. Nga kandi mu Burundi intara ya Kirundo hariko abariko barasaba gutunganyirizwa bagahabwa amahera yabo bamaze imisi bariko barakorera. Abo ni abakozi bashika kwijana bagizwe rero n'abafundi bubaka by'umwihariko ndetse n'abafasha babo, aho bahora bubaka rero ibitaro by'akarere ka Vumbi, ibitaro biriko rero byubakwa muri komine Ntega. Tubanze rero by'umwihariko tubamenyeshe ko ibyo bitaro biriko rero byubakwa n'ikigo ca leta kijejwe inyubako nk'uko birakomeza kugenda bigaragara cyitwa Obuha Office. Ico kigo rero kikaba gihagarariwe n'uwitwa Ntwaza Dio Aime ku rwego rw'iyo ntara ya Kirundo nk'uko biko biratangazwa. Hari haciye imyaka yababa itatu ibyo bitaro rero bitanguwe kubaka, ariko kandi haraciye ukwezi ibikorwa bihagaze. Abakozi bose bariko babyubaka bakaba rero baciye bahagarikwa by'umwihariko giturumbuka, baca rero barataha badahembwe utwabo cyangwa se inyushu zabo. Nk'uko rero abo bakozi bashika kwijana babimenyesheje, ibikorwa rero byahagaze baheraniwe amahera y'amezi ashika kuri 3. Mu nyuma rero baragerageje kwitura umwe rero arongoye Obuha mu ntara ya Kirundo rero ariwe Ntwaza Dio Aime, ariko kandi inyishu yabahaye ntiyabahumurije na
gatoya kuko rero yababwiye ko borindira aca yongera ababwira ko ibyo ngibyo byo kubahemba bitihuta kuko rero bibaye ngombwa abokorera igihugu ni mu gihe ati nimugende rero murindire erega ibikorwa mwariko rero ni iby'igihugu murashobora gukorera leta kuko rero ni ibikorwa rusange ku neza y'igihugu. Ntwaza rero Dieu-Aimé abwira abo bakozi yabwiye yuko rero batakabaye banishyuza leta kuko n'ubundi ibyo bitaro bariko barubaka bishobora kuzojya birabafasha mu kubyivurizamo bigatuma amagara yabo asigasigwa ndetse akaba yonagenda neza. Abo bakozi bamaze kumva rero inyishu bahawe n'uwarongoye Obuha rero ari nawe yabakoreshaga ingufu rero zaracitse, bibwira yuko rero amahera yabo bashobora kuyaheranwa burundu. Baciye bigira inama rero bitura musenateri wa komine Ntega abanza mugabo Pierre Claver, ariko nawe rero nyine inyishu yabahaye ntihumuriza kuko yababwiye yuko rero borindira ngo kuko leta irateba kwishura ariko ntiheranira umuntu nkuko biriko biratangaza. Gushika ubu ngubu rero abo bakozi bari mu kangaratete ntibagira rero uwo bitura ibibazo byabo cyangwa se ikibazo cabo, bari mu mwiheburo bakagira rero amakenga ko amahera yabo ashobora guheranwa burundu, bagira bati birababaje gukora amezi ashika muri 3 yose ukorera leta ariko kandi bikarangira uheraniwe amahera yawe wabashije ko wokorera. Abo bakozi barasaba inzego zibijejwe rero kubafasha kugira ngo baronswe ayo mahera yabo by'umwihariko babone rero kwikenura mu miryango yabo banaronke amahera yo kugura ibikoresho by'abana batangura amashuri. Uko amakuru kandi akomeza kugenda aradusumira, iki gihugu cacu c'u Burundi kirakomeza kugenda kibonekezamo ibibazo bikomakomeye cyane, ahani ibibazo bishingiye ku mikoro nk'uko biriko biragenda biragaragara. Amakuru by'umwihariko akomeza kugenda aradusumira, akomeza kugenda by'umwihariko akomeza kugenda atugaragariza ndetse yerekana neza yuko by'umwihariko mu gihe cino gihugu cacu c'u Burundi kidakavarinze ibibazo bimwe na bimwe cyane ibibazo byugarije abaturage bizogorana yuko cotera imbere. Ibi rero bikaba bica bituma abanyagihugu bamwe na bamwe rero batakariza icizere umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi, bakagaragaza neza yuko rero by'umwihariko igihe kigeze kugira ngo babashe kuba bova ku butegetsi, ubundi ubutegetsi babusigire abandi babashe kuba bobukoraho nk'uko bikomeje kugenda biragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda biratangaza. Amakuru kandi yihuta nk'uko bikomeje kugenda biragaragara, hari amakuru ahejeje kudushikira avuga ko igihugu ca Uganda rero cyuba cyataye muri yombi umuyobozi mukuru wo muri AFC nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa, nk'uko amakuru yihuta akomeza kugenda aradushikira. Ni mu gihe kandi hari hamaze imisi inzego zimwe na zimwe ziturutse muri Uganda ndetse n'izagiye ziraturukanga muri Kongo bari bamaze imisi bateraniye Igoma ku mugwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, ubwo bari mu bikorwa rero bigiye bitandukanye byo kurabira hamwe uburyo boshira ibimenyetso ku mipaka ibahuza. Polisi ya Uganda yarataye muri yombi rero umwe mu bayobozi bakuru b'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ribarizwamo umuhari wa M23 mu nyuma yo kumufatira rero mu nkambi ya Kanyangwari rero iherereye mu karere ka Kikube ashaka impunzi zo kwinjiza muri M23 nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. David Baraka rero Elonga watawe muri yombi rero asanzwe ari komiseri ushinzwe politike muri AFC cange muri M23, yaratawe muri yombi rero ku igenekerezo rya 5 ukwezi kw'icenda umwaka wa 2024. Chip report dukesa iyi nkuru rero by'umwihariko yanditse mu ibazwa giwe ko yemeye ko rero yahaga raporo y'akazi ke Colonel Nanga usanzwe ari umuhuzabikorwa wa AFC. Baraka kandi by'umwihariko yanayishuye yuko yanakoreraga muri Tanzania ndetse na Bunia ndetse na Jugu ho muri teritwari ho mu ntara ya Ituri muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Umwe mu bayobozi b'inkambi rero yafatiwemo rero utifuje gutangazwa amazina yatangaje ko rero yaramaze kwinjiza muri M23 abantu bashika kuri 32 hari barimo rero n'abakobwa bamwe bashiba inkumi nk'uko biko biratangazwa. Uyu yunzemo avuga yuko rero impunzi zari zitegereje rero imodoka izijyana muri RDC guhabwa imyimenyerezo y'igisirikare canke y'igisoda. Iyi ni imyimenyerezo rero bogombaga guheregwa mu mujyi wa Bunagana nk'uko Baraka yabyemereye rero inzego zijejwe umutekano za Uganda.
uyu mugabo kandi yanatawe mu mvuto rero mu gihe hari raporo y'umuryango w'abibumbye ivuga ko M23 imaze igihe rero ishakira abagwanyi b'uyu muhari rero by'umwihariko mu mpunzi zo muri Uganda mu rwego rwo gukomeza igisirikare cawo. Kuri ubu ngubu rero polisi ya Uganda imukurikiranyweho rero icaha co gucuruza abantu. Uganda rero imutaye muri yombi mu gihe guverinoma ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo imaze igihe ishinza by'umwihariko yishinza gufatanya n'igihugu c'u Rwanda mu guha ubufasha rero uyu muhari wa M23. Iby'ubwo bufasha kandi byanemejwe na raporo y'impuguke za ONU kuri RDC, nubwo kandi ibyo birego Kampala ndetse na Kigali bakomeza kugenda barabitera utwatsi nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Andi makuru akomeje kugenda aratangazwa canke ariko akomeje kugenda aravugwa, by'umwihariko bwana Patrick Muyaya yamaze kugenda arayishura yuko hoba hari gutegurwa za operation zikomeye cane zishobora kuzahindura ibintu nk'uko byakomeje kugenda biragaragara. Bwana Patrick Muyaya rero asanzwe by'umwihariko avugira Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ndetse akaba umuvugizi wa guverinoma y'icyo gihugu, akaba minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru, yaje kugenda ashimangira ndetse anagaragaza neza yuko rero hoba hagiye gutanguzwa operation ikomeye cane. Ni mu gihe mu minsi mikeya iheze rero by'umwihariko mu minsi mikeya iheze by'umwihariko ngira ngo murazi neza ko twabarungikiye inkuru zavugaga yuko African Intelligence yamenye yuko rero ho bagiye gutegurwa operation zamara iminsi ishika kuri 5 cane iyo guhiga aba FDL. Turabigaye ko rero mu nkuru zacu zikurikira. Mukomeze kumererwa neza, mukomeze no kugira ibihe byiza.